bita Sergio Ramos mbere no match yuko Benfica de Lisbon ikina na Real Madrid nabonye Sergio Ramos ashira kuri statistics ziwe za Instagram kimwe mu bitsindo yinjije mwino finale no mutwe kuri kona kick yaritewe na Luka Modric ariko kuri Estadio de la Luz Arbeloa byanse ko hava imbere ya Jose Mourinho yari yamuhaye gasopo arambwira ati je equipe ni equipe nkunda kandi naciyemwo nkandikira amateka atariko icyo ndabwiye nico ndamenyesheje nuko bitaza kuborohera hano bamwe bati ni amajambo ya Mourinho ati no Benfica biragoye nayo imeze neza muri championnat koza guhagara imbere ya Real Madrid mugabo match yatanguye ubone ngo abasore ba Jose Mourinho hari icyo bari bateguye gukora equipe ya Madrid vyanaheze bagikoze ibitsindo bine igitsiro cy'umusore bita Shederup ku munota wa 36 Chagombe icyo Mbappe yarinjije kwande kwa Madrid ku munota 30 Pavlidis atsega mu cya kabiri ku munota 45 kuri penalty baje kuroka ibitsindo biri kuri kimwe bagaruka mu gice cya kabiri Mbappe agombora kimwe biba biri ku bindi ku munota 38 mugabo Anatole Trubin umunya Ukraine nako uno musore bita ni ku munota 54 Shederup yaje mu cya gatatu cha Benfica Madrid gifise kimwe biba bitatu kuri kimwe munota 38 Mbappe yaje mu cya kabiri biba bitatu kuri bibiri Madrid bizira kugaruka mu rukino barondera gombora cya gatatu mugabo haba makosa bagushamirana abasira Madrid bajya makarata tukura ya Rodrigo Goes Laura Asensio ndetse na Rodrigo Goes ku munota ya nyuma bibonga iminota 5 ku munota w'indwi bivanye nuko gushamirana Anatole Trubin umunya Ukraine mwiza mu rya Benfica de Lisbon atereka mu cyo ca kane ca dendu ya Madrid kinaha icyo no kwita qualification equipe ya Benfica de Lisbon yo gushika muri 16 z'ama barrage bari bakeneye ikintu kimwe gusa ibitsindo bine kuri bibiri kuri De La Cruz uri Real Madrid imbere ya Benfica ya Jose Mourinho ni defete bwana mbuyambu no munsi dushobora gushira nkimwe mu mbongamizi cyangwa se mu nzitizi zinzira y'umugabo witwa Alvaro Arbeloa muri equipe ya Madrid. Ndakamere kuri Mourinho sinzi ko babonye akantu nakorongikiye nyuma ya match ati simba nshaka kuyiyerekana simba atariki y'abantu batanguye kugira amadute kuri jewe mucongereza yavuze ngo mucongereza Jose Mourinho I don't need an introduction but if people have forgotten me let me remind them I'm the special one. Ati sinkunda kuyintroduce no kwiyerekana ati mugabo nimba abantu batanguye kunyibagira reka ndabibutse undi I'm the special one. Yari nabonye ariko kibuga umuntu amutelefona ngo Jose arihorera ngo Mourinho arihorera acavuga ati the special one carahindukira mu Pepe. Uyu no mumenyereza udashobora kuduta kuri we peut-être ko kintu kimwe naco sikindi ni no mumenyereza ubona ko yari muri iyo ritme y'abamenyereza ba kera nubwo yaje inyuma gatoya yaba Ferguson naba Wenga ariko no mumenyereza w'umunyagitugu no mumenyereza w'umudictateur abamenyereza baratandukanye mugabo mwene ubwo bwoko bw'abamenyereza buriho mubariho ubunyene na Pepe Guardiola bujyari murabo waraba Mourinho isi yamumenye ari muri FC Porto equipe from Norway ayiha Champions League 2004 Champions League asinze Monaco Chelsea bayamubonye mu kubaho gushasha kwayo kuko Chelsea ni equipe depuis 1905 ariko novuga ngo Chelsea tuzi neza identite yayo ni Chelsea ya Abramovich azana projet ari kumwe na Jose Mourinho yaraje bwa mbere aza bwa kabiri numumenyereza tuzi bakunda kwirukana cyane ko
sinama equipe menshi ubona akunda kurambiramwo ariko nta hantu uretse nko muri Tottenham nta hantu hasiga dasize marke yiwe ahantu ikintu bazomwibukira notama cigikombe n'umuntu n'umutsinzi hari ibintu byinshi ama equipe menshi yababura uyu mugabo yatanze nka Chelsea yari imaze imyaka 50 atagikombe itwara cha Premier League ariko Mourinho hashitse acara kibahereza turibuka Inter Milan yari imaze imyaka 25 itazi gutwara igikombe cha Champions League Mourinho hageze acara gitanga turibuka muri Real Madrid wari umaze imyaka ishika kuri 22 udatwara igikombe cha Copa del Rey hashitse aragitanga turibuka Manchester United wari umaze imyaka 9 atagikombe na kimwe cha Burayi utahukana ariko araza aravuga ati nubwo ko bagatunda kabahereza ba Europa League cyane muri AS Roma ubwo yerekejeyo turamwibuka bataratwara igikombe na kimwe bafise ubusa bw'ibikombe bya Buraya ahashitse mu mwaka wa mbere atwara igikombe cha Conference League guca nandi yashagiye atandukanye nimwe mu bamenyereza ubona ko afise marke yanditse yubatse canke ikintu yanditse gituma yitwa utibagirana muri equipe yose yiciyemo ku mugabane no mumenyereza nkuko yaje kubivuga yahaye igikombe cha Champions League Porto sinzi ko umuntu ashobora kurota kwizonongera kugitwara vuba uretse ko ivyejo bigoye kumenya aja kwa Inter de Milan 2010 bamaze imyaka n'imyaniko badatwara Champions League ari yibaha ni Real Madrid tuvuga nivyo yayifashe ari equipe iri kumfiro I'm sorry kuvuga gutyo ariko Real Madrid before yuko Mourinho yizamo ni equipe yari kiracamwe ibintu bidasanzwe yavuye mu kiragano cyo gutunga abakinyi bibihangange bavyita gute le Galacticos Mourinho aza 2009 ubona ko equipe bayisambura bushasha birukana ba Oranje ndwi birukana abakinyi presque bose baravuga ati reka twubake bushasha haza Cristiano haza Benzema 2010 nyuma ya 2010 lo pepite allemand Mesut Ozil inyuma yo kuba umukinyi mwiza kiri muto baramuzana yazanye kwa burya siwe yazanye Alonso amukuye kwa Liverpool siwe yazanye Alonso amuvuye kwa Liverpool kiriya gihe za 2011 za 2012 azana baba Modric abakoye kwa Tottenham Modric bavuga ngo araduseseye amafaranga araduseseye amafaranga ahubwo ati kano mugaho umwanya wenda akaze kabereka ico kazobakorera yari umuhunga nakuze kanatsinda Jose Mourinho niwe yazanye Fabinho muri Real Madrid même si ataharambiye ariko yabazanye arabapeti babiri bose arabakasere bene uyu Casemiro 2012 ndavyibuka neza yabazanye ari abana baza muri academy yabo muri Castilla umwanya muto hanyuma mu nyuma aja muri Monaco nani Fabinho we uyu mupeti Casemiro bamugurisha muri FC Porto ariko harimo buyback clause muzi yuko Zidane havuye amuzana za 2015 n'umuntu uravye Real Madrid yatwaye ibikombe ku bice 60 kwijana byubatswe na Mourinho shakura abakinyi yazanyemwo isi komi nduru ngo rikarasesaguza equipe vyarangiye aribo babaye inkingi za mwamba zishigikira equipe so numumenyereza ntasha icambere afisa kalimi ko kuresha abakinyi niwe muntu yakuye William mu bitaro vya Tottenham aramubwiye ati ariko ntibagupime banze usohoke gato tuvugana Chelsea irakurondera hano kandi mu irondere nta yindi equipe nziza nka Chelsea afisa yo mayeri yo kugura umukinyi atiteguye kumukinisha ariko kugira mwankiriza adversaire kuko mu vyama equipe akora hariho no kwa Fabrice adversaire kugira ngo ntazogutsinda uyu mugabo rero arabimeteriza cyane nimba tuvuga Chelsea twavuga DNA ya Chelsea tuvuze umumenyereza mwiza wabayeho kwa Chelsea Sebere bye Mourinho niwe muntu yaje 2004 ahasanga Ferguson muri Manchester ahasanga Wenger muri Arsenal komeye Arsenal yekomeye kiriya gihe ahasanga kwa Liverpool Benitez uravyumva Man City kico gihe yaraho atakintu gihari ari yempoza 2005 2006 atwaramwo Premier League Arsenal komeye Manchester United ikomeye
Liverpool ikomeye Twaramo Premier n'umuntu aje ahantu agomba gusiga marke byanse bikunze kandi iyo utemeye uko mubana amahoro aragusiga ukagenda so ku mugoroba yerekanye tushe burya hari abantu bavuga ngo Mourinho ngo n'umuntu ngo defend bro ugiye mu mateka ya Real Madrid saison Real Madrid yatsinze ibitsindo vyinshi sebere bye 2012 yamenyerezwa na Mourinho Mourinho ashaka yo kudefend kandi akudefanze ntiwo hamuvanaho hano kandi ashatse yo nakwataka n'umwuka yo gukuramo bro yatatse Real Madrid bayose possession mugabo ugereje kuraba Benfica gerageje amashuti 12 mu izamu rya Real reka iri equipe yayirushije kuva ku munota wa mbere gushika ku wanyuma uravye counter attack yageraje ico nshaka goreza Patrick acanyungira acanyunganira Real Madrid tuve mu bintu by'amasantima abafana bayo ngo mubi yari Alonso nivyo Alonso ashobora kuba yari mubi on niveau yo kubana n'abakinyi ariko je ntuwavumbwira yuko Real Madrid irafise inenge irafise abakinyi b'ingwiza murongo muri yo tuvuga no kuri Edi Real Madrid irafise abakinyi ubona binyegeje mu bandi binyegeje muri forme za Kylian Mbappé na Thibaut Courtois ce sont les deux arbres qui cachent la forêt de Real Madrid ndakubwiza ukuri abandi binyegeje munsi namba bari munsi y'igiti namba bari munsi y'amababi abandi binyegeje munsi y'ivyo biti bipfutse Real Madrid Kylian Mbappé benumuza jemba nibaza Real Madrid yabisamirwa na gatabi Real Madrid bayakorutse icicaro Sezini ubu je natanguye kubona ndagira ubwoba ndavuga ati dini nuko n'uyu nagize ubwoba rega jewe dini n'uyu wabiraje utabura gusevura nagize ubwoba we je navuze ati dini none yaduhenze mu match 10 n'uyu ariko nkamukura kwiceye aracari mutafise 20 sivyo Mnyama cyari muto nibwo butindi hamwe Mnyama Laura Sensi Igitseo cha kabiri igitsendo ca mbere yavuye ndavuga tese igiruka inyuma Pavlidis niyowa oya apana Pavlidis yirutse inyuma Pavlidis ni Pavlidis yatanze gasa ni wait yaranyerera gasante ni wait yanyerera rimwe yanavyutse arakamba kabira byase hari barse mwamase burya twara kuntu twaserereka dushizemwe amase yinga urumva iyo si match ya mbere niwe atanze penalty no si watanze penalty yatanzwe na Chouameni ariko hajya nyene muri Jackson yaharonkiye carte jaune bimuviramwe kuvamwe totally muri match hariho n'ahantu hageteyo counter attack bagonganye n'uyu mu defense namba ari Darle ndabira mu defenseur nimero 2 wawe ino equipe ya ntuze wa Benfica nimero 2 igihe aduganye Bananiwe acangni uja nimero 2 ni Amar Dedic oya ndabira hijya Samuel Darle nimero 3 Samuel Darle nimero 3 bagonganye ndavuga ati equipe ifise abasore kabisa equipe genda raba Real Madrid ko ndavuga kuri departement sivyo laba kuri nimero 2 kuri nimero 2 ho ntayo wabona umurenganya kuko abakombye kuhakina bahise mwo gukinira mu bitaro Carvajal na Trent waraba muri mediane urabe transition Patrick laba inshuro equipe ya Benfica igihe yafashe umupira urabe ingana abakinyi ba Real Madrid iyo babateye counter attack biremereye urabe iyo bagiye kurondera umupira cyara muvandimwe yambwiye ati narakibabwiye kandi sinzi ko muracanariza namwe ico kintu arambwira ati burya Real Madrid haremwe abakinyi bakina pour badakina pour l'équipe hari abakinyi baba bakina kugira ngo binezereze kugira ngo statistique zabo zije hejuru ariko ubona ko umutima wabo utaburi kuri Real Madrid arambwira ati abo bakinyi ubari imbere ni Vinicius ubakurikira nuriya mupeti w'umwongereza ati Jude Bellingham muravye nk'ibirometero ati yabo umuntu ashaka kubiharura ku minota ukaraba nk'ibirometero yitwa mu minota 40 ashobora kuba yasesaguye inguvu yari gukoresha match yose mu minota 40 mbere y'uru rukino rwa Benfica uyu mumenyereza Roberoni yakivuze aravuga ngo jewe Jude twaraganiriye imbere ya match kanaka amasaha 28 asigaye kugira ngo dukine match ndamubwira nti Jude hagarika kwiruka cyane ati bivanye n'ukuntu yiruka n'ibintu by'ubusazi ariruka dahagarara rero naramubwiye nti Jude raba ugabanye kwiruka mu kibuga ni kimwe mu bintu by'amadefo bamubonye ko muri Madrid bakavuga bati byanga bikunda Jude n'ubwo kwiruka gute
ikibuga cyose ntushobora kukimara ahubwo hari ukuntu cutuma destabilisation hagati erega buri mukinyi Patrick aba afise espace yiwe yo kipa igihe cyose wewe uri kuriruka ahantu utategezwa kwiruka ugiye kugonga umuko w'ekipye sivyo hanyuma muri ca gihe bagukeneye hahandi wewe waruhagaze ucubura ibi bintu Oreguna barabifuye na ntuze na Bruno Fernandes aramubwira ati we ninde yakubwiye kuja gukavaringa nimero 8 na nimero 6 ninde yakubwiye gukavaringa babo winga kina kuri nimero 10 uri mu attacking midfielder wegumaho ukine muri zone yawe ariko nawe aravuga ati twe nuko nsanzwe meze ati turi kira abana ati twakina amasama atatu n'igice twirukanga ati ivyo bihaha byo kwiruka ndabifise urabifise ariko ni bimwe baba bavuga ngo umukinya afise discipline tactique ntabwo wemerewe kuguma wiruka ahantu nk'umufa wo kuruca je suis désolé kubivuga gutyo hoye ukaraba Real Madrid raba nka Carreras Real Madrid nata burya maze kubona comportement y'abakinyi ba Real Madrid iriya comportement ni comportement mumenyereza agomba kubakura mu ariko sinzi ko ari tayari kubibakura muri ya mugabo kubera ko Real Madrid iyo match yabaremereye baca batangura kuronka amakarata atukura nk'ubu wambwira Rodrigo ko yarose ijya karata gute ijya karata itukura yari yinjiye ku munota wa Rodrigo yinjiye ku munota wa kanga yinjiye ku munota wa Katurabe Rodrigo yinjiye ku munota wa 55 55 ku munota 96 ashwana no muhagarikiza mu karata y'umuhondo ntiyasubira inyuma ahubwo aca mu ngira ndemaje amaca mu ya kabiri na Rouge dispute argument uravyumva ashaka kuba yamubwiye nabi muri difference yo munota umwe ashaka kuba yamubwiye nabi bien si umva ubwa mbere yaje avuga amikate monde ya mbere arabiga Rodrigo abandanya avuga nimba aca mubwira iri jambo ri baca gutya kabiri y'umuhondo ya Rouge sohoka Nogwa ko mu minota gora ku munota 92 gushika mu mushani ndwe Madrid baronsemo ikarata zitukura zibiri mu minota itarenze ingahe 5 Zabe yaronze yigeze kuvuga kuri Rafael Benitez bamubajije kubijanye n'ukuntu yirukanwa n'ibiki aravuga ati buryo umumenyereza mwiza simpaka ngo umumenyereza mwiza afise n'abakinyi beza ngo ace yitwara neza mu kibuga hari gihe vyanka match ya Madrid sindayagiriza Rubero wa gusa nubwo nawe afise kimwe mu bintu yakoze kugira ngo equipe yiwe isange yatsinzwe turabizi neza ko zimwe mu nkino zikomeye Madrid bariko baratsinda bisanze canke vyagaragara ko umugabo yitwa Alvaro Arbeloa yatoye hagati mu kibuga kene gukoresha hashobora kuzuzanya bivanye n'ukuntu hakina kuko hari hakeneye umukinnyi ari attentive ashobora kurikipira amabaro mu mwanya wari wose ndetse agafasha n'abakinyi bagenzi we kugira ngo hagati mu kibuga hagomeye equilibre yitwa Eduardo Camavinga mugabe ijoro ryakeye yabiravye ngira ngo ati Chouameni ndamwicaritse igihe kirekire aca amugarukana mu kibuga asiga hanze wa Eduardo Camavinga yaramaze imisi ama performance nza mu kibuga bimwe mu bintu byatanguye gupfa hagati si Jide si Arda ni kwa Chouameni ubwa mbere na mbere yatanguye gutakara aremeyirwa n'ubwiza bw'abakinyi ba Jose Mourinho bagaragara ko bo biteguye neza kuza gukina kugira ngo batsinde ndetse bazi neza ko inguvu n'ubushobozi bwo kwataka abanyarutse ari bimwe mu bintu bishobora kubashoboza gutsinda equipe ya Madrid baca bahurirana na wacu wa Meni yaramaze igihe yibereye hanze mu kibuga baramwataka bikomeye atangura gukora amakosa amaze guhabwa ikarata y'umuhondo byabaye ikibazo kuko yaciye atangura gukoresha ubwoba bwinshi kudefanda kwataka biramunanira umuntu umwe twari kumwe niwe yagerageje kuguma atunga urutoke Chouameni cyane ati raba Chouameni ukuntu hagaze raba kano kanya naho ukuntu hagaze warabana hagaze nko mu nimero 6 ikibanza hagazemo n'ahantu asize abasatirizi bariko bataka Madrid babiri canke batatu ukavuga uti vyanka bikunda hano bagatakaza baro equipe ishayisanga mu kibazo gikomeye rero uku guhagarara nabi kwa Chouameni vyabaye ikibazo catumye Madrid itsindwa ako guhagarara nabi kwa Chouameni Jesse ucu nabandaniriza ko mbona ari equipe imwe expose twarabibonye neza yuko kwa Sosiyako Chouameni na Arda Güler na wa mukinyi afise indiscipline tactique nka Jude Bellingham ubu mudandaje kandi uzinize neza ko ari mu nimero 6 ega ntabwo ari mu nimero 6 Nese muri Monaco yakina 6 kina 8 yakina nimero 8 ariko uravyumva
n'uyu ikintu cyo nyene twe twabonye gishoboka kubura umukasere de formation nuko mwasosya kujya kuri plus nico cyatumye nuzenya Tchouaméni ahinduka umukasere yego nijo mpamvu bamwasosye ko wundi mu numero 8 yari kwa Rene Seki uri ya Camavinga Eduardo Camavinga ubona aho byakunze umwaraduze ariko ubundi arashaka kumukavaringa ariko uravye d'abord physique mbona atari tayari uri ya mupeti ari dagurere shaka kuba ari muri babakinyi beza technique gusa ariko kubijanye n'inguvu pressing warabe Jude Bellingham eske yogongana iminota yose biragoye kuko impamvu je mvuga ko ikibazo cabiri hajya ni uravye n'ibitsindo batsinzwe nka Madrid uzi neza umukinyi yitwa Alvaro Carrillas akina uzi neza umukino ukinwa na Federico Valverde mugabo waraba mumenyereza yateguye mu kibuga ugasanga baro bayitakarije imbere mu busatirize hagati mu kibuga nta numwe aje gufasha aba defenseur hasigaye aba defenseur babiri gusa ntibashobora kwiruka ku basatirize batatu ba equipe ya Benfica ibi rero kuguhagarara nabi kwatumye Madrid isanga mu kibazo na shisha ariko bari bafise mu numero 6 adashobora kucaza gukumva ivyo bibanza byari byamaze gutakaramo bamwe mu bakinyi babagiye gusatira ibitsindo 13 mu nkino ndwi za Ligue des Champions hari page ya Facebook ya Madrid yitwa Madrid GN sivyo nimwe muri page ubona ngo